amajambo y'abantu nawe urayazi ibyo byategerezwa kuba nyine twarahuye n'impambano nyinshi haba muri semiri iwacu iwabo ibyo nyine byategerezwa kuvugwa ati ibyo byaravuzwe ariko ntacyo byatubariye ntacyo byakubwiye iburagiwe ndashaka kutubwire byatanguye gute iburagiwe byagenze gute yaragusezeye byari bimeze gute ubwira twumve umuntu wese atari bwamenye ukuntu byagenze yumva ati koresha umwanya iburagiwe byagenze ntabwo yasezeye yaragiye nyene sinzi n'ibiti muri kurabinyibutsa jewe ntabwo namankunda ko ibintu bibi we ntacyo reka tubigarukane gatoyi kugira twumve n'uwatumye yomoka ko yakoze ikosa ari gusanga ikiganiro atarakibona neza yumve ko n'umudamu ibyo nyine uri kurambwira by'iterabwoba byaje mu rugo nibyo byatumye kumbura afata iyo ngingo rega namwe nawe muri abagabo mwihagarara ko iyo mwumvise urupfu turanyika muranyika nawe bavuga ati nta muntu yirukana urupfu nyene uranyika urapfa byanka wirutse ugatera gufatira imbere ariko aragiye donc nyene je ico gihe nabyutse adahari rero nahise nibaze ko ibyo byatumye yabyutse mu gatondo kakari ndamurondera ku telefone ndamubura nijoro ntiyataha weekend ntiyataha fuka ati byakomeye bya bintu noneho nakiza kuri telefone murondera muronka ntabwo telefone yiwe ya pasa uwo tayiro 6 narabanje ndaraba mbona ndavyo nakoresha umwanya wa muntu amwise gisa n'umwavu nta byiza mbona no vuga ngo arusharusha ngo mvuge ngo nibogane ngo nibyo yagize uwundi rero jewe Garanwengeje aravye umuntu yisundi gisa n'umwavu birancanga nk'ipinumye ariko umugabo wace aryemera arabafyere nako Yes my people from Bujumbura, East Africa, I'm Starboy the Sheep. You can call me Mr. Recorder, Mr. Ubesh, Mr. Kimararungu, Love in Town, Life Story, Home, Meet. N'ibindi biganiro bica kuri Star TV all the way from Burundi, East Africa. Africa, I love you too. If you love me, if you don't, I don't care. Kazimimana inkunda. Then you support my job. Ni vyiza cyane. Mugwe bwa Star TV ku ncuro ya mbere for the first time. Birangwa no kumuvuga ariko benshi badukurikirana kuri Star TV ndazi yuko abakunzi bankurikirana ndazi ko abakunzi bakoresha umwanya media ndazi ko arabakunzi bari mu televiziyo atandukanye asanzwe akorera hano ku butaka bw'u Burundi. Ku ncuro ya mbere ndi kumwe n'umuntu reka ndamwita umumama kubera ko ariko ni mama Jeanne aracyari muto cyane. Aranaberewe cyane. Mama ni sawa? Ni sawa meze neza. Mama Gi. Naje. Ikiganiro cyane nari ndakigwaye man. Ni byiza. Nari ngo kubona nari ndabikeneye vre. Ndinga gikoresha umwanya yambwiye ngo ukunda izina ububeshi. Ngo kuba nita umubeshi. Ahubwo nkeneye kumenya impamvu wagiye. Kandi usanga mbesha. Ubundi cyasesi nshobora kwita ikintu nk'icyo utari siri nacyo. Urasa n'umubeshi mu maso. Oya ntabwo umuntu icyari bimusa mu maso. Ariko hari umuntu muravye maso uvuga ati uyu mutu mu macho ni scroll nayo. Amaso arahenda. Madame koresha umwanya. Mama Gi. Mama Gi kanyamuci. Yes, ugaye kwa Star TV ndabazaniye muramubona burya sinari bwakubona nyene amaso ko yandi. Ndakubona ku ma video nkakubona nyene kuri social media abo sanze rero office nyene agapoki waye nyene kari naturel gatesa. Urakoze. Batarakubona ndabona koresha umwanya ntiyibeshe sha. Urakoze. Hangira yarirutse ibirometero. Ibirometero. Kugira kuronka nyene. Yarirutse ibirometero byinshi. Sinzi. Urazi kuronka umudamu mubana mwumvikana like akunda akazi kawe akunda ukuntu ukora agusupportinga mu kazi sikintu coroshe. Biravana nyene ariko nayo nisanga bikunda none bitorohereye. Kwera kuno munsi ari abantu usanga bafite abadamu baba star. Ujanye kamera wabo aca yiruka asubira no kuboneka muri sala. Ariko wewe vraiment bivana nyene ni uko umuntu abavyumva ariko umuntu nyene atabikunda kandi n'ubimuko. Wewe vraiment urabona ko umukate uburonka bivanye n'akazi Papa Gi akora. Ntitumuvuge muze. Urabishuka mvuga mu izina. Muguvuze koresha umwanya nko muvuze mu izina haje. Sinzi.
sinzi yes ko biri kose reka mvuga ati merci beaucoup kwanza ku mwanya washoye kumpereza ujya kuva mu nyakabiga nkazi ino ni mu Carama mu Gatunguru Carama ya Gatunguru sinzi ko bafatanye na Carama ariko Gatunguru je nibaza ko iri mu Carama je niko ndavyibaza bera mbona itesta nyene nko mu Carama okay karibu cyane rero mugabo wa Star TV mfite ibibazo byinshi za kubaza kandi mfite n'ibindi nyene tuzakugeraho kugira ibibazo byinshi byo kunteranya n'abantu abantu banje ni beza kandi impamvu ari beza nshima kubaza ibintu byiza kugira nanje ntiba rega nanje sometime nyene barancana ubona cheze abatuba ku YouTube none ntakumenye ntibamenye haje amazina yawe y'ukuri je nakwise madame Koreshumwanya mugabo ndiko vrem amazina yawe none kubera ko ushaka amazina yanje y'ukuri okay bitakunda ntanashimwe oya ntacyo nibamenyere mu magi ariko harimo bamwe bayazi wewe mutayazi hari habayazi okay reka turako ari abantu bakuzi baje muri commentaire bayandike camenya ati bano bantu nabo umutima abandi baje kurivuga natiko namanda rivuga sometime sometime horo rivuga neza na neza mugeze ku bana babiri Kanyamuji Nagi sukose oya uyu ni warigi Kanyamuji Hamanagaye abana babiri umukobwa n'umuhungu kandi ndazi wabyifuza uko kubera ko kenshi abantu bagomba kwibaruka baravuga ati ushaka byaye umuhungu cyangwa byara umukobwa kenshi wabyifuza uko neza ariko byari kwa byabaye urumva nivyo bawifuza kubera ko hari umuntu avuga ati byara umukobwa cyangwa byara umukobwa byara umuhungu cyangwa byara umuhungu yifunze ndavanga ariko ibije nivyo wakiriye nyene neza na neza uno munsi ni ku munsi w'Imana ariko harabifuza kumenya hajya mu mazi imyaka ingahe muri kumwe akoresha umwanya mubana nyene mu rugo imyaka kubana mubana mu rugo nyene washitse mu rugo yagushika 4 ni nyinshi turi inzobere byari bimeze gute ku ncero ya mbere uhora nakoresha umwanya yagiriye ko nk'umujyi w'igisayira shanye baramazi nyene muraba bajama nyene avaye ko mu datingana nyene koresha umwanya twagiye kubonana twahora turi abagenzi nyene dija ku mafone ibintu byuko rero twagiye kubonana twara abajama kandi acarafatisha reka ndayivuga uko yaciye akoresha umwanya ngivyo birabaye koresha umwanya na mamagi baravyumvise kumwe ibintu biragenze neza hari ibyo utari witeze ko bizoba byabaye canke hari ibyo wari witeze ko bizoba bitabaye gushika no munsi hari ibyo ntari niteze ko biba donc sinari nibaza yuko umutipe afise gahunda mind yo kubaka we wabona ni bya bindi by'abanyamuci kuntu yene yaranameze n'ubuntu by'ubusani nabona nyene umutipe no kujana we nk'amacatatu nabyo nta mind zo kubana afise finali masanga rashise ko umugambi yego byarashitse mu rugo barakubwira ati reka mamagi reka mvuge mamagi mbwa ukera urumva bavuga izina ryawe atujya koresha umwanya umenga ntacyo azokumarira aje kugutesha umwanya amajambo y'abantu nawe urayazi ibyo byategerezwa kuba nyine twarahuye n'impambamyi nyinshi haba muri senyiri iwacu iwabo ibyo nyine byategerezwa kuvugwa ati ibyo byaravuzwe ariko ntacyo byatubariye ntacyo byakubwiye ni igiki wibaza ko coba cyaratumye wumva wogira vuge kugira ingufu zo kugwana n'ivyo bintu byose ni igiki wishimiriza ikintu nishimiriza icyambere n'urukundo kubera ko donc umuntu utamukunda canke wamugiyeho kubera ikintu bavuze ikintu cyo tuvuga ati uzi ko bya bintu ari ibyo donc rero umutipe ko yanamukunda kandi nyene je narabona peu importe tuberanye tu nyene ucubona nyene mbona nyene ivyo by'amajambo ico bimbariye naco bimaze aracavuga kandi bazamavuga niyo nzopfaza vuga ko navuga ivyo by'amajambo mu buzima bwawe warigeze wicara ahantu uravuga ati je ndabona yuko nzobana n'umuntu aca kuri social media azwi muri wewe byari bikurimo canke n'ibintu byabaye nka surprise nyene kuri wewe nta byari bindimo ntabwo byari bindimo just narabikunda ariko ntabwo niyumvira yuko nzova mbana n'umuhungu aca kwayo
hizo mbuga ego tubwira bigemerera ati nta muntu azagira guyi n'umunsi urashobora kutafise guyi aha guyi irabaho ahubwo nta umenya future yiwe ushobora gutegura ngo uzobana n'umuntu n'uyu bigaca haza ibinyuranye ego bigaca bihara canke bikavansa byose biba ariko nagubu ujya muri no minsi usanga ari kibazo hari umuntu ushobora kuba avuga ati guyanje n'umuhungu amezuku ariko amaze kubona atakanota afise akacavuga ati jya gusi wanje mugakwera ifise inoti twagiye ni kwera urukundo rwatituje mbego ntitucubakira ku rukundo twubakira ku bintu ibintu yene bene ibyo nkoresha umwanya aho nyene acariruka bya birometero bavuga 15 ariko star boy yirutse ibirometero 15 igiye abarabonetse nabayirutse 30 na oya mugabo atansi ushobora kwiruka kenzi inshuro zitatu ukiruka gushika mu gatumba ukongera ukagaruka ukongera ugashikayo none ngira yirutse 30 ne kubera iki biruka biraturuhisha kandi tuba ari ibintu biba byoroshe ukiruka utiruta utavuye aho nyene bimeze niko yene bitegereza komera ubyakiko giye barabonetse umwana mwiza cyane umwana wiswaga ndetse muramufashe neza alhamdulillah urumva n'ibintu byiza cyane n'umunsi mugeze ku mwana wa kabiri haje wa gatatu nawe tumwitegereje oya nta gahunda ziwe zihari ahazozirazoza none turiko turapanga tumwitegereje canke hirya yejo kuko niwe ntitwari twapanze gahunda ngo azoze canke igejo yaraje turamwakira rero nta gahunda zipanga ibyo by'abana nta gahunda zawe zihari uzibona je tu usanga byabaye ngo koresha umwanya mubanye n'umuntu nyene hazwi n'abarundi amaze gufasha benshi batandukanye yaciye muri byinshi bitandukanye ndetse yaciye hatandukanye nibuka muri Fiji TV aravaraja muri waka aravayo no musari muri koresha umwanya media urubuga rwiwe canke YouTube channel yiwe yaciye muri byinshi muri waka live TV kandi hari byinshi wabona hari byinshi byagukora ku mutima hari ibindi byakuryohera hari byamubaye ko kuri waka n'ubukiro Greta canke hari ibintu wifuza ko bimuba ko muri waka bitamubaye ko ntacyo nshimye kubivuga reka tuje ku kibazo yigeze kugira ariko na boss wiwe ex boss wiwe akese ndetse biranavuga yuko ashobora kuja no mu gasho gufungwa koresha umwanya hari amafaranga atarishe ibiki muri wewe wumva gute umuntu novuga yuko koresha umwanya yafashije kuko koresha umwanya yakoze ibiganiro byinshi yaradugije wakatwayibagiye irasubira ronka ama views iraronka aba subscribe baraduga umaze kumva yuko hari umuboss agira mufungishe kandi yaramufashije kuduza waka yaramufashije gusubira kuri wa murongo waka twari tuyiziko muri we wiyumvise mu gute umwanya umwe byaransitaje muri make nyene ndabona ati abantu ntibashima ubundi mwanya ndavuga ati ariko kuba bikoze antuka nta muhoyi ubusa ntiyadukije peut-être nawe nyene yakoze ikosa donc naciye mbona ati n'umwana n'umuvyeyi ibere rirayatse ndavuga ati ndazi uyo umwana aratahura umuvyeyi n'umuvyeyi azotahura umwana antuka nta birenze biza ku kijege warafashe nakanya gato uricarana nakese umubwira ati rega umugabo wanje raba ugira ukuntu kuri kumutesha umwanya nanje ntabwo byari bikenewe ko ndavyivangamwe muri bo muri hagati yabo kuko n'igihe yaje gutora y'akazi ntabwo twagiye tujana donc ibintu by'akazi n'iby'akazi ariko amaze kuronka y'akazi warabiryoherewe neza cyane nabiryoherewe narabyishimiye antuka nta mugore w'umuntu yari kuryoherwa umugabo aronse iki akazi kiretse ariko iby'ubuzo sinzi iyo koresha umwanya media iratanguye dutanguye dukoresha telefone imaje behind camera kwaguma twumva ngo ni mama gi hagiye ari wewe nyine Cecile ko ari ufata imaje yewe yari sire certain 100% ne kumengo byarabatangaje nafatahuritse uya biraryoshe tubona kubwiye ati burya musi we nawe uzahamagare ngo ufatire kamera urumva urazi tubona vuze ati biraryoshe kugira umudamu ugasanga arakunda akazi sanze ukora ntavuga ati oya mbiwe nakubwira ko ushobora kuja koresha umudamu umu star atandukanye akaca kubwira ngo madamu wanje n'umushoga ugasanga madamu mbere yacaje muri chambre kunyegera biravana nyene hari abantu batabikunda je gusa donc narisanze ndabikunda ngaho muratangwe gukora murakoze menga nk'ama video ashika nkane
nico murahagarika guposta bivuye kuri ex boss wa Koreshumwanya aravuga ati ntusoye guposta amafaranga yanje ntayabonye nawe wari wamaze kugafata ka kamera warababaye muri ico gihe ati none je ka kamera kumenya ibyanyoheye sesi ibyo ntibishobora kunjohera none ibyo no bikomera amashi ndetse biba biriko birica akazi ronda mugabo ariko biriya byaraheze simba n'impamvu uri kuraba umubimbatse ikubera twari bwakura nico gituma ndiko ndagenda etape par etape gahoro aho uza kumbaza ibintu byinshi oya hari ivyo nagenda simba ari utuntu tumwe nagenda tugenda nyene ku ngingo nkuru niko baca babivuga kuri ETNP yes ko biri kose no musikoresha umwanya media higeze no yuko ariko arakora cyane kandi kugira akore cyane nuko abona yuko n'umuryango nyene ukeneye nawo ne kubaho kugira bigende neza cyane turagaruka neza na neza kuri bimwe bimaze iminsi bivugwa kuri koresha umwanya ari gukora ibiganiro bitandukanye nkakazana nakaya kaboro uko mu rusengero ntakonze kubera ko bujeje ngira kitabu muranumva mu bakatu kavuga ngo kuri aratari ugasanga niho bashize ibibiriya hari ibiganiro nakoze koresha umwanya sizo ukuntu bakiyitisha bongo baravuga ati koresha umwanya ariko aravuga ibintu akigira umuvuga ati none koresha umwanya ijambo ry'Imana yagigiye nijo ntaza ari none ntiyahora ari umukorezi ijambo ry'Imana yiriwe yahora ari umukorezi yari ivyo byarutari vuga yahagaze kenshi none ijambo ry'Imana ari aravuga byinshi ariko araterana amajambo no bita Chimamanda aratubwira n'inkuru tutari tuzi Chimamanda ngo yarafashe ng'umukobwa ibintu byinshi cyane nanjye ndumvira amakuru navuga ati kumbe Chimamanda nahari hanze yagiye hanze akoze ivyo bintu muga birashika kubera ko wese umusongo uradufata ngivyo birabaye none umusongo bafata gute kandi afite umudamu je numvise urazi yuko abantu bafite abadamu buko ariho bagira imisonga kutuza twebwe abaje bafite akaja ko nakajagari rega ngira babagwaye diabete sinzi Koreshumwanya nturamufata n'umuzi kabirashika je nawe ndafata aje baza ngo kwita umwana kanyamuji ayasunya muja kugira kugasanga yagiharira kuri niweva gakora ivyiwe akagaruka wowe kamubona umenga ni mushasha kumbe yirutse ibirometero nka 20 niba bari kariruhisha nisazishije n'akazi kiwe sahaze nta kundi uzoga muri kiyana neza guterana amajambo gutuma koresha umwanya aza gutega ubwoba mu rugi wiwe amaze gutegwa mu rugo ubwoba aravuga ati nta kindi cyo gukora ni gukita ngaha aho nabonye baza gukoresha ikiganiro bita Stone kubaza koresha umwanya hari aho ni mu gihe yari yabuze nawe uramubwira ati si hari iburagiwe ndashaka utubwire byatanguye gute iburagiwe byagenze gute yaragusezeye byari bimeze gute ubwira twumve umuntu wese atari bwamenye ukuntu byagenze yumva ati koresha umwanya iburagiwe byagenze ntabwo yasezeye yaragiye nyene sinzi n'ibiti muri korabinyibutsa jewe ntabwo nama nkunda ko ibintu bibi we ntacu reka tubigarukane gatoyi kugira twumve n'uwatumye yomoka ko yakoze ikosa reka ari gusanga ikiganiro atarakibona neza yumve ko n'umudamu ibyo nyene ari kurambira by'iterabwoba byaje mu rugo nibyo byatumye kumbura afata iyo ngingo rega namwe naho muri abagabo mwihagarara ko iyo mwumvise urupfu turanyika muranyikanye nabo bavuga ati nta muntu yiruka n'urupfu nyene uranyika urapfa bibyanka wirutse batarufatira imbere ariko aragiye donc nyene je ico gihe nabyutse adahari rero nahise nibaze ko ibyo byatumye yabyutse mu gatondo kakare ndamurondera ku telefone ndamubura umwijoro ntiyataha ntiyataha fuka ati byakomeye bya bintu noneho natiza kuri telefone murondera muronka ntabwo telefone yiwe yapasa ntiyapasa burya naciye mfata yuko ari ibyo nyene nibwo na telefone ya Stone ndabimubwira ndamubaza ariko kucaza namubajije ati burya ngira yo bari iwanyu cyangwa kwa Paxe kuko ntawe mbona no musi ntiyatashe neza ntiyaje iburagiye ukimubura ikintu waciye ukora cyambere kuruta ibindi byose n'icyo ikintu cyambere nakubwiye ko na telefone abonzi bakorana hariho Paxe akaba Stone abo nibo nahise telefona ndabaza no muhira kwa se warandira promoter uko ari akunda kubari naho nyene nahise mbaza nsanga nta uriyo aho rero cyane numva yuko ndamurondeye na phone nkumva ntipasi joro ryose no mu gatondo ndavuga ko bya bintu byakomeye muri ico gihe nkurikiranye ibiganiro waciye uja kumusaga
naciye ngenda kwa mabukwe kuko niho nategerezwa kujya ntabwo nari kuja muhira kuko deje abantu bamwe bari batanguye kuvuga kubera ibijya by'abiwacu bavuga ngo bakeneye kwanka bari batanguye kuvuga ngo nawe wacu bamunyuruje nabere ko atari ibyo naciye ngenda kwa mama wiwe nyene abari honje kwiyonja muhira bacha bavuga ati ega bya bindi bavuga nivyo ahubwo nibyo nyene urabiza abantu nyene bameze ubwo biri kose katuvuga ati nimba byarabaye bikaba byararangiye reka dushime Imana ngo koresha umwanya aragarutse amaze kugaruka yarakubwiye ko yateye ubwoba iki niki yo yarakubwiye neza na neza ko yaciye ajya ahungira kuko muri cyo girumva ko waronde abantu benshi urabona nta bo yambwiye yuko uko byagenze yahuye n'abantu baramugirira nabi bamukubiti inkoni mu mutwe hamara tubwenge baramukubise inkoni kwa muganga ntabwo mwabonye igane narayibonye none mwari muzi yuko ijya ari system haje baramukubise inkoni mu mutwe niyo mpamvu atatashe ahubwo par contre nagiye gusanga umengo ntabwo yari yahunze ahubwo yahuye n'abagizi yagiye kwivuza telefone ibira barayimutwara ibintu byose baratwara niyo mpamvu nta muronse nawe ne mu majambo yavuze ati murabona yuko jewe nokoresha telefone ni impubugari nigirante nituma mbayeho sishobora kuzimya telefone nkaje koresha umwanya yaragerageje kubisigura yavuze nishira nubona byogenda gute nawe ubwa urazi uko telefone n'igihe ari cyo gikora rashi ariko wari uyifishe nyene wari ubayeho rasiyo ukoresha umwanya urumva n'iryo zina n'iryo kenshi bari umuceri arakoresha umwanya kandi nabonye agaceri ku meza basha kiyakoresha umwanya kwezi ngivyo onye koresha umwanya aratashe arashyize mu rugo arakubwiye ko byagenze nubona ko abantu babagize ibana bazapfa bagaruka mu nyuma kandi basubire bamurondera bamutoteze je ntabwo namanizerera mu kintu kitaraba canke kibi je ikintu kibaye ndacakiruko ariko nabwo namaniyumvira yuko bazogaruka mbashyize gahunda bashobora no kuzipanga zigapfa bakaza bagasanga uwo munsi nta numwe hari ico gihe ntitwanarayo no muhira bikaba birapfuye urumva ntabwo nta nubwo ndanavyiyumvira nta gahunda zavyo niyumvira rungika message tumbera kuri abagizi banabi nkawe nk'umudamu wakoresha umwanya oya nta message ninda kubarungikira bonye n'imitima yabo irabagiriza umuntu uri yakoze ikibi kimugaruka ko wenyene nta message ninda kubaha bonye n'imitima yabo ira message bisigura yuko kumva ko umubwe ati ibyo bintu ukora tugufasha uzogira ikibazo wowe wumva ataco bikubwiye mpamvu uko je ntako ndumugizi wa nabi imitima yabo baburane nayo bateza Imana none ivyo birakwiye bateza Imana ariko sindinda kuyibateza kuri kamera wose hanamaze kuyibateza ujya musi ndamubura reka tubateze Imana kubera ko hajya Imana naho wigira ngangari ujya Imana urashobora kubugwa amavunjika kugira president mugatansi ivyo mujya Imana naho ibikora kujya biramaze kuba kwisi Imana igutegura hakiri kare ntumbwire ko umuntu yogwara ivunja mugahira kuduza bukebuke Profete ikintu deste yawe yiguhukiri mu nda biba byateguwe ibyo uzocamwo byose utegereza gushika uco yakuremeye niko bimeze kuba yemerera n'abandi batanayemera hari abatayemera no musabagiye gusenga no uno munsi sinagiye vraiment no bambeshe cyane agomba no uno munsi sinagiye ko naje hakiri kare imisa ya mbere n'abasenga katolika itarahera oya imisa ya mbere ihera 6 isamoye kabisohotse agacaza iya 2 saa ni kabisohotse urumva oya waje saa ni ariko navuye no munsi gusa sinagiye ndeshe reka tuvuga ati ibyo dukora tubikora kugira turonke inyungu kandi hano ku isi utari kuraronka inyungu urapfa n'ubundi ukoreye mu ruhombo biba byanze kandi ushima ukorera mu ruhombo baje bavuga ngo ndumva inzara ngo naho nofungura ngo Imana irambonera ngaburira urabashigiki ukaza mu mabaye ngo nicare ngaho inzara ngo ninizera Imana ngo uko ishobora kunkuramwe ino nzara birahe jewe ngaho sindabashigikira kandi sindabakubashigikira umwe wese bivana imyumvire yiwe namba bizi yuko iza kumugaburira mu mpwemu ntubimuhora ibyo urumva ntubimuhora namba Petre yuko none yo bukina kacaji sandi ndetse kubimukorera yego nabyo noshobora ari ntabwo nokubabwira ngaburira mu mpwe kunegereza ku yego urumunsi tuvuga yuko mamagi ari mu bakozi bakoresha umwanya media canke ntitubifata uko oya ntabwo ndi umukozi bakoresha umwanya media oya nimubifata uko vrema ngo je ndi umukozi kwera ariko hari igihe twari tutambwe kubona utora micro urakora ibiganiro
Bon none gufasha umuntu tubana biratahuritse ari gaba Nivyi wanyu koresha umwanya ari umukozi wa kumufasha kuko ari gaba ari occupé yabuze canke yagwaye akaziga cyangara uwo ni G umuhungu akoresha umwanya bamushavuje acarira numuvumbuzi yes ubwo biri kose katuvuga ati mbabishe ukamufasha sebo na wakagufasha mugafashanya abari byiza cyane ndamaze kubona kenshi n'ama challenge amwamwe muri gushigikira abanyamuziki reka ivyo naza kubigaruka ko mu nyuma hari ijambo kimamande yavuze ati ni bibi kuguma werekana umwana kuri kamera icyo ni icyaha muri gukora ntago ari byiza ntago vyemewe n'amategeko umaze kumva rya jambo wewe urumva yuko gushira umuhungu wawe kuri social media like nyivyo wowe ntaco bigutwaye muri wewe ntaco bikwicira icambere aho hantu yavuze ngo ntago vyemewe n'amategeko nibaza yuko yihenze uko umuntu wese atari ikintu kibi umuntu wese yemerewe gukora ikintu icari cyo cyose kiretse ibintu by'ubwicaye n'ibindi bibi nyene gushira umuntu kuri kamera ari uwi wawe je nibaze ko atakibazo bitwe mu wese izana ingena byumva nimba akoresha umwanya agomba kumenyekanisha umuryango wiwe nta kosa ririmo hari aho wese ngo umuntu atinya kuberekana afite ibindi byiwe arimo sinavuze ngo kuba yerekana abantu nta makosa yoba akora ariko nivyo ni byiza mbega arashima ubuzima rimwe ntugomba kunyegeza icyayi rero sinumva ikosa aho riri kuri kimamanda aho ikosa na kosa rihari kandi nta tegeko na rimwe riza rivuga ngo ntugashire umwana ku rubuga umwana n'uw'igihugu ariko n'uw'igihugu nyene kubera societe akuriramo ariko ahanini ni wase na nyina sasa namba se na nyina bavyemera ntabwo ntakosa rihari niko uno muzi umugabo wawe koresha umwanya Tyro 6 yagerageje kumwita gisa n'umwavu urumva amwisigisa n'umwavu weboce bakwita ngo madame gisa n'umwavu koresha umwanya nawe arabafyere navyo atangura kwita gisa n'umwavu muri kijya gihe wavyakiriye gute nk'umudamu nyene yiyubashe asa neza icambere uwo Tyro 6 narabanje ndaraba mbona ndavyo nakoresha umwanya wa muntu amwise gisa n'umwavu nta byiza mbona no kuvuga ngo arusharusha ngo mvuge ngo nibogane ngo nibyiza yagize uwundi rero jewe Garanwengeje naravye umuntu yisundi gisa n'umwavu birancanga nk'ipintu ariko umugabo yace aryemera arabafyere nabyo uyu n'umuntu w'umustar nambe abayeshere navyo imbuga zaciye zikura hari cyo zongereje ko yaravyemeye ngo gisa n'umwavu ngo mwambonye ngo wa mugabo ngo akunda kujya ngo ndamukunda ariko Tyro gusa naje ko ntagwango rurimwe we ntagwango rurimwe mbona nyine ari kubyo tuba turi mu kazi kose ariko vrema ega natso guposting ariko vrema n'ibyo bintu gitsanye unajya amafoto ariko arafungura ninde ayamufoto aya mafoto ariko arafungura ninde bari ko aramufoto none nije ndazimufoto Rega n'umunyembuga. Basha bamukunda ngwa muhungu akunda ngo gupostinga ibyo kujyaho ndamukumva. Cyagiye amaze imisa da postinga ko yahunze kimamanda. Garuka barajavura mwaba niko garuka barajavura ngo amaze imisi rubuga kwabishe ko atagipostinga bijye byanyu muvuga ngo ni ibintu umuntu atiyemera ariko birabatyohereza imbuga. Bida hari muca mubona yuko hari kibuze. Gasha ngo kisaru mwavu. Ariko Tyro sisi ni wari umugese. Yes, ko biriko seka tuvuga ati uno munsi uri mu bantu nubwo yuko bakunda kora challenge indirimbo zitandukanye. Narabonye ya Benturo uri kuzunza nyene haje umugabo mu kuyiposta amanza gusaba cyangwa umugabo ati post bana ti abana ti abatu baona ari igihe ankorera amakosa je sindakabati ndabivuga nyifata ka video we mwenye nkasanga yagapostinze akakanyiba nkasanga yagapostinze rero yamaze gapostinga ntaco ngi nagafuta nagafuse nsanga babiri bakabagatoye bagaca we arigere yahoraga nkakajya reka ka Benturo yarakakwivye oya pana ka Benturo kajya ka Smith naye Calvin Smith yarakanyije ari utwa nifata ko nyine agaca tukubitako uno munsi reka tugaruke kuri
reka tuje ku kantu kama dusozera ikiganiro kugira tuje mu bindi kwera ko uri umuvyeyi kugira urongerere mutama ndetse n'abana. Indirimbo itamporize kuri wewe ivuze iki? Indirimbo itamporize ruka gusohoka dramati abigeme bariko barayikunda cyane. Ntaje ndayikunda ni nziza ni indirimbo nziza cyane byaryoshe imeze neza yimwe n'inyigisho nyene. Byarashitse none urayimuririmbira mutama nyene. Itamporize mutano munsi uriruka. Uno munsi kwega man uriruka nibara ariko ibyo nibanga ryanje nawe turamuririmbira nyene samutime kugira aruhuke rega bayarusha baza akazi kacu kuno karuhisha tutamporize umugabo ahugira wiruke ibyo ari ibintu ne byose tubishire kuri kamera. Okay, munyuma biravuga yuko dramati ngo ariko aragaya ngo abantu baba diaspora ngo barakora cyane 24 ngo ubuzima bwa hariya buragoye ndazi n'ibintu byakugezeho. Wowe ubivuze ku iki nimba wararonse amakuru make waronse cyanye menshi ayo waronse yose uko ari kose umaze kuyaronka wavyakire gute kuvyo dramati yavuze uko bavyakira aba diaspora? Ikintu cyambere bavuga ko ari nkikosa yakoze uko ego stesi barakora me nawe nyene yibuki ko nawe narirukana warakora urumva umukozi ntagomba kugaya umukozi mugenzi kuko nta muntu umwe ajya yicaye kiretse nabo bana tuvuga ngo ntibakora birirwa barirukana ko nakazi nubwo kadahemba rero ubwiye umuntu ngo yirirwa ngo agira ibi n'ibi bari erere gose uko nawe ntiwirwa wicaye ntabwo yirirwa ajyanye nawe ari umukata ari uko yaririmbye ico n'igikorwa yanditse urumva igihe ariko se ariko yaritawe nabonye ko yitawe agasaba imbabazi. Mama Gire kamvuga ati wakoze kuduhereza umwanya ku nshuro ya mbere kuri Star TV ikiganiro nifuje kuva kera none Imana irakumpaye ikiganiro byo sisi ko asample ikiganiro kiza kuja kuri Star TV bivanye nuko twafasha ama image twakoze twakoranye neza. Hari cyo nakubajije atari ciza wifuza ko nokata mu kiganiro icyo wifuza ko nkata nta kimwe mbona wo kadaje byose ni sawa byose ni sawa ibyo amajije byose byose nabyishuye ntahere nishuye nta kosa wankoresheje kandi merci beaucoup. Reka ndagushimire uzokwame wishimiye akazi k'umugabo wawe kuko birafasha kubera ko ejo niyatera imbere ukishimiye hari byinshi uzobuze muri ako kazi uzosanga umufashije mu gihe atazoba ari hagufi sibyo none ego Imana iguhezagire rero. Amen. Merci beaucoup Star Boy the Ship. Call me Mr. Recorder, Mr. Kimararungu, Mr. Ubeshi, Love in Town, Life Story. N'ibindi biganiro bica kuri Star TV. Imana ibahezagire cyane mwese mwabanye nanje. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. Supporting akazi wanje sinifuza ku supporting izina giwanje kubera ko izina Umugore mugabo supportinza akazi kiwanje ndaronka ubugari. Merci beaucoup wowe amaze kora subscribe kuri Star TV ndetse no kuri Koreshumwanya Media. One love nje twifuza ko abakunzi bakoresha umwanya n'aba Star TV twese dushigikirana tugakora ikintu bita tukaba dufise ikintu bita mediane nimba koresha umwanya sohoye ikiganiro nanjye nkasohora durire hagati tuje kwakoresha umwanya ndetse no kuri Star TV 257. Imana bahezagire cameraman nawe wagize ico ukora hajya ngo bakwita gute Foden bamwita Foden ariko aramfasha ku ma image nawe ne respect. Imana bahezagire. Thank you so much.